ngo zigikuramwo ziracaruza kija kure zikirenza irembo, ivomo rimaze gutonganuka igihugu kiratekana, inyoni zirinywera amazi kuri gifyoti cagiye kure. Sangwa kaze nshuti banywanyi bacu, turasubiye kuhamwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, kanamwe muri ko mutwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini, mwe mwese muri ko mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino mu makomine atandukanye y'igihugu cacu c'u Burundi, turabahaye yambu mwese. Turi kwigenekerezo ry'11 gitugutu umwaka wa 2022, tukaba tugarutse kugira tubashitse ko makuru akomeye cyane adushikiye mwaka mu nyuma zuko mu minsi iheze havurwa amakuru akomeye cyane ariko aravurwa kuwahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi General Guillaume Bunyoni. Ubu noneho ibintu vyakomeye cyane biravurwa yuko mu nyuma zuko ku munsi w'ejo umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yatanze itegeko ry'uko umugandagura ariko agacara agirwa inama na bamwe mu ntwazangabo zikomeye cyane na cyane muzabana na Bunyoni, bavuga ko itegeko nk'iryo ridakwiriye gutangwa n'umukuru w'igihugu. Kuri ubu noneho ibintu birakomeye cyane, umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yategetse ko abakomando bakomakomeye cyane bagota inyubakwa yaho rifatwa nk'ikirimba c'uyu nyene cubahiro General Bunyoni. Kuri ubu noneho inyubakwa yiwe yagoswe, telefone ngendanwa z'abaryango biwe kaniziwe zafatiwe. Ni mu nyuma zuko abo mu biro vy'igendereza bakira amakuru yuko uyu wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi yobagira hungave mu gihugu. Kuri ubu noneho hari abandi bamwe mu bategetsi na cyane nabo mu gisoda bariko baragirwa ko amatohoza ku mugambi ukomeye cyane bivuga gutanguza ikiroberi mu ishamba ry'ikibira kuyu nyene cubahiro Guillaume Bunyoni. Abo bariko baragirwa ko amatohoza n'abandi bashobora gukomborwa mu mabanga yabo kwizo mvo z'ikibazo ca Bunyoni. Abamenyesha makuru bacu badutohoreje ibijanye nayo makuru bose uribaza ni bande, uraza kubumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu biruko mu nyuma zuko nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yahejeje kubona ikibazo gikomeye cyane cuko hari umugambi ukomeye cyane kawatunganyijwe igihe kitari gitoyi ukumutembagaza na cyane agandaguwe. Ni mu nyuma zuko mu minsi yaheze bivurwa ko yari yahawe ishano akantakwa kugandagurirwa mu gihugu c'u Buganda. Mu makuru akomeye cyane adushikiye ubu noneho yahejeje gufata ingingo ikomeye cyane haba kuba hafi kuri we n'abakozi bakora mu biro vy'umukuru w'igihugu nyene. Iyo ngingo ni iyihe nayo uraza kuyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu. Ni mu nyuma zuko hari amakuru akomeye cyane adushikiye mwaka kanya janye n'ivyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yahejeje gukora mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi baravuga ko n'ubundi ivyo yakora vyari bikwiye gukorwa, abandi nabo bakavuga yuko ari ibikorwa bikomeye cyane vy'ugukengurukira. Ni ikihe gikorwa ahejeje gukora? Ivyo navyo turaza kubigushitsa ko idonido biruko mu nyuma zuko gambwe wa mbere mwitavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi CNL urongowe na Gatorwasa wahejeje gutanga icete rikomeye cyane ryagiriza leta ya nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Byagirije birakomeye cyane se ndibihe navyo uraza kuvyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu. Mu nyuma zuko igitoro coco kibandanya kuba ikibazo ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ubu noneho abagendesha imiduga bariruhutsa, eka na bamwe bakenera igitoro nka nkenerwa n'ingenzi zose zirya nino mu bisagara bitandukanye kuri ubu nazo nyene ziriruhutsa kuzihemvo. Ese Metusera yoba yatanze inyishu ku kibazo c'igitoro canke se nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yabonye inyishu ikwiye? Ivyo navyo uraza kuvyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu. Biruko mu nyuma zuko muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo naho kuri ubu nyene ngo umuriro bandanya kwaka, umurwi w'inyeshamba yo mu 23 wahejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Biruko mu nyuma zuko mu gihugu c'u Burusiya naho nyene ibintu bikomeye. Kayo makuru n'andi makuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Wewe umanuke munsi y'video abanditse ijambo sabone ufyondeko hamuracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko. Kayo makuru n'andi makuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tuze tuyakuramburira yose idonido, inkuru ku nkuru, ingingo ku ngingo, ni mukanya inyuma y'akakana.
turasubiye kubakaza inshuti banywanyi bacu kuri wowe twumviriza uherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kanamwe muri ko mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure turi kwigenekerezo ry'11 gitugutu umwaka w'2022 tukaba tugarutse kugira tubashitse ko makuru akomeye cyane ndakwibutse ko yari Bijisho TV kaba ariyo mbonesha kuri nyene rudende murongo ko makuru mutabasha kuronka handi aho umurwi wabamenyesha makuru bacu baherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini bagutohoreza makuru hama bakaturungikira natwebwe nyene tukabashitsa ko ameze neza cyane twababwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu ko kuri ubu bunyoni wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ibintu vyahejeje kumukomerana ni mu nyuma z'uko ku munsi w'ejo nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yatanga itegeko ryo kumugandagura ariko akaza gucagirwa inama na bamwe mu bahafi kuri we bakomakomeye mu magambo ari ku butegetsi wa CNDD-FDD yo kumureka ariko kuri ubu ngubu biravurwa ko mukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yahejeje gutegeka abakomando bakomakomeye cyane barongowe n'umuhungu Keri Nkurunziza usigwa na nyene cubahiro Petero Nkurunziza kugira bagote inyubakwa yiwe ni inyubakwa ikomeye cyane bahawe itegeko ry'uko ata kintu canke umuntu asohoka mw'iyo nyubakwa ka amatelefone ngendanwa n'imashine nyabwonko vyose vyabo vyafatigwa ni mu nyuma z'uko baronka amakuru akomeye cyane yuko bunyoni agira hunge hari amakuru akomeye cyane ariko aravurwa ku iki kibazo ariko imbere yuko tuyabashitsa ko eka tubashitse ko amakuru avurwa irya nino mu bisata bitandukanye turaza kugaruka ku vy'aya makuru mu gusozera ibiganiro vyacu eka noneho tubashitse ko amakuru akomeye cyane y'ivy'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yahejeje gukorera mu gisagara ca Bujumbura na makuru akomeye cyane adushikira hari ku munsi wa gatandatu heze genekerezo rya 8 gitugutu umwaka w'2022 ku kibuga intwaraho abanyagisagara ca Bujumbura abanyagihugu n'abarongoye bariko baramutse bakorera ibikorwa rusangi kuri ico kibuga mu ntumbero yo guterera inguvu zabo mu gihe kiriko kirasanurwa giheze kize kibi kibuga mpuzamakungu mu mezi kize kibi kibuga mpuzamakungu mu mezi 8 ari imbere mu ijambo ryashikirijwe na President Doneri wa FFB Honorable Reverien Ndikuriyo yagiye arashira habona aterereye mu ntumbero yo gushigikira yuko ico kibuga gisubirwamo mu vyo yashikirije yavuze ko mukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yatereye umuriyaridi w'amarundi mu ntumbero yo gushigikira iyubakwa ry'ico kibuga co mwo kwibuka nuko abajejwe kubaka ico kibuga bahawe ikiringo c'amezi 8 kugira kibe kimaze kurangira abanyagihugu bamwe batanga ivyiyumviro vyabo bavuga ko akwiye gutanga ayo maheranye na cyane ko bamufata nk'igisuma gikomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi biruko kandi mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane adushikira ari uko kuri umugambwe wa mbere mwitavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi wa CNL wahejeje gutanga ikirego muri sentare ya Afrika y'ubuseruko EAR kandi mu nyuma z'uko amakuru adushikira ari uko umugambwe uhejeje gutanga ico kirego urwo rwego narwo nyene biravurwa yuko ngo gwahejeje kwakira ico kirego catanzwe n'uwo mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ico kirego ngo cirerekeye n'amatora aheruka kuba yemeje abashinga amateka bazoserukira Burundi mu nama nshinga amateka ya EAR n'amakuru akomeye cyane agatorwa Sara bivuga kwiki ivyo tuzabigaruka ko mu makuru yacu azabiruko mu nyuma z'uko kubijanye n'igitoro igitega hoho indwi z'ababa zibiri zirarangiye ata mirongo yatondeye igitoro yibonekeza abunguruza abantu n'ibintu barashima ko batakirara ku masitasiyo batonze abiyunguruza nanone bariruhutsa no mu biciro hariko impinduka aho urugendo Gitega Bujumbura bahora bariha amafaranga ari hagati y'ibihumbi 15 na 20 vy'amarundi ubu bariko barariha yari hagati y'ibihumbi 608 vy'amarundi abadandaza barangurira Igitega ngo bari mu kubiheba kuko inyungu baronse yahera mu kunguruza imizigo abashoferi bobo bavuga ko igiciro co kwiyunguruza kivana n'abakiriya bahari ariko ko batorenza urugero mu gihe igitoro gihari n'amakuru akomeye cyane adushikira mwaka kanya biruko mu nyuma z'uko muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuri ubu ngo ibintu vyahejeje kuyangara amakuru adushikira ava ku rubuga
intambara neza mu gace ka Bunagana. Biravurwa yuko ngo kuri ubu ngubu umurwi w'inyeshamba wa M23 wahejeje gufata ingingo ikomeye cane yo kwihagarara ko kavuga ko tozogira ubwoba ahubwo uzarwanya uzaza wese ashaka kuwugwanya. Ivyo bintu birashobora gukomera n'igisoda ca leta FARDC nabo bariko barafashanya mu guhushura imirwi yitwaje ibirwanisho. Eka uyu murwi w'inyeshamba wa M23 biravurwa ko ufise n'ibirwanisho bikomakomeye cane harimwo n'ibikorora indege. Uwo murwi uzova mu bice ucungera canke se uzabasha kwihagarara ko abamenyesha makuru bacu barirya nino mw'ivyo bice. Ibizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko idonide kanoneho tugaruke kuri ya makuru twababwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu. Nta makuru akomeye cane ariko aravurwa ku gihangange Bunyoni ni mu nyuma z'uko abogozwa mu mabanga yiwe. Eka bigaca binagaragara ko akiri mu mugambi ukomeye cane wo gutembagaza umukuru w'igihugu ku butegetsi. Kuri ubu noneho umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yahejeje gufata ingingo ikomeye cane, ni ingingo yo gupfunga wese yigira igihangange. Eka ni n'ingingo ikomeye cane yategetse ko abakomando bakomakomeye barongowe na Keri Nkurunziza umuhungu asigwa na nyene cubahiro Petero Nkurunziza yahora arongoye iki gihugu cacu c'u Burundi akaza gusandaba mu mwaka w'ibihumbi 2020 ubwo amatora yarahejeje kuba. Kuri ubu niwe bivuga ko ayoboye operasiyo iri ku nyubako ikomeye cane ifatwa nk'ikirimba cya Generali Aregiome Bunyoni. Kuri ubu biravurwa ko abaryango biwe kana bahakorera bahejeje kwa telefone ngendanwa n'imashine nyabwonko. Bikanavurwa yuko bamwe mu bamucungerera umutekano bahejeje gutabwa mu mvuto. Ni amakuru akomeye cane adushikiye twayababwiye ko ku munsi w'ejo. Ubu noneho biravurwa yuko mw'uyu mugoroba hari kwarumvikana n'urwamo rw'inkoho, bamwe bagatekereza ko habaye ko gutana mu mitwe n'abacungerera umutekano iki gihangange General Aregiome Bunyoni n'abarungitswe kugira bace baramugota bamubuze kuja bukuru bibehama agaca hunga. Ni mu nyuma z'uko vyibonekeza ko hari bamwe mu bari mu makungu bipfuza yuko yava mu gihugu. Bikaba vyaba ari ibintu bikomeye cane kuri leta ya Gitega mu nyuma z'uko Bunyoni yoba avuye mu gihugu. Ni amakuru akomeye cane adushikiye. Abamenyesha amakuru bacu barakyagira amatohoza biza kugenda bidushikira turabibashitsa ko vyose idonido. Wewe ico usabwa manuka munsi y'ivideo urabanditse ijambo sabone ufyondeko, uracubona hari akazogira naho nyene ufyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tugushitsa ku munsi. Ntuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Bijisho TV.